emwe imana yaraduhaye igihugu duhitamo gusa gukorera shetani cyangwa gukorera imana. Igitega twariyemeje yuko twaranaguye isezerano turiyemeza ko tuzokorera imana yosa, duca dushinga n'ibuye ry'icagirizi nitwahemuka kuri iryo sezerano dusezeranye kugira iryo buye aba ari ryo rizotwagiriza. Rijya nicabona bo ryaravyumvise, niho twaciye turishinga rikuru, hanyuma aho turi hose tuza turarishinga kugira rize riratwibutsa ko ari ryo cagiriza. None rero ubu harageze ko tuza turazirikana ntitube babahebeyaki. Ndababwira abantu babaye babahebeyaki, dushake duhere ku mwana w'icangazi. Se wewe yaratunze, bari batunze bikomeye, aho kunezerwa muri ubwo butunzi. Umwana w'icangazi, jewe mu mugabane wanje nigire nimenye nikuremwo akanje karenge, arakuramo. None yarerewe, none nta barundi uzubona umuhaye ahantu kugira ngo akorera bene igihugu aca bivagura akavyiba bakuyemwo akiwa karenge. Iriga bajyanye no itunga ry'igihugu ntabwo akanene ujya mwana w'icangazi umva ashaka gukura mwaki wa karenge ngo muhungu utimenye urazi kweje bazo gukura ngo mandigirihe utimenye bagaca bitekerera ngo ndakuye mwakanja karenge. Haje imana izokubonera, imana izokubona ibivume byose. Kandi sogo yasiza bivuze ati abantu bazobandanya banyonora imana izobakubita inkoni y'icuma. Hajya umuvumo w'umuvyeyi urafata iyo urenze kwisezerana. Umwana w'icangazi yarabaye bahebiyake gushikaho asigara yiba ivyo kurya ingurube.